Kubw'imigambi myiza bahisemwo abakenyezi barizewe ngo habemwo abazoronswa ubushimwe mwihiganwa Boss Lady na Econete mu gice kigira gatatu. Aba batowe n'abakunze imigambi yabo ku mbuga ngurukana bumenyi kwari gusigura imbere y'abahinga mu kuweza imigambi ba Econete na BBN imigambi bafise ifatiye ku iterambere. Uno munsi tukaba duhejeje igice ca mbere c'igikorwa cyo gucagura abanyamahirwe abafasoni bazoronka agashimwe mwihiganwa Boss Lady Challenge. Abakenyezi bagaragaje umwete n'imigambi irashe kuruta abandi bazoheza bahabwa ubushimwe. Tariki 5 z'ukwa kane tuzoha ubushimwe abakenyezi indwi bagaragaje yuko bafise umwete bafise imigambi y'iterambere banarose n'amanota menshi kurusha abandi kubera ko none higanwa. Tariki 5 niho tuzobashikiriza ubushimwe bwabo. Uwa mbere akaba azoronka miliyoni 2.5, uwa kabiri miliyoni 1.5, uwa gatatu miliyoni gushika uwindwi bose bakazoronka miliyoni. Kuvuga bazogabura byose hamwe miliyoni 10. Kubibaza ko gutora bibandanya bomenya ko byarangiranye n'ukwezi kwa Ntwarante.